Ndabaramukije amahoro y'Imana mwese bakunze imbonesha kure Heritage. Imana iduteye iteka ryo kugira ngo twumvirize amajambo yayo kuri uno munsi. Rya jambo ry'Imana rifise ububasha n'inkomezi bishobora gutuma imitima yacu inezerwa kandi ihinduka. Ariko imbere ya byose reka manze ndababaze, muguwe neza, mubanye neza n'Imana? Imigenderanire yawe n'Imana muri no minsi yifashe gute? Hari igihe abantu dukunda gusenga tukitwararika kumva vyinshi kubera ko hari igihe umviriza ijambo ry'Imana ukumva rira kuryoheye, muga kurishira mu buzima bwa buri munsi bikaba ikibazo. Aho rero niho ndiko ndakubariza, mbega imigenderanire yawe n'Imana imeze gute? Kuko imigenderanire yawe n'Imana ibonekera mu ijambo wumva hama ukaryizera ukarishira mu bikorwa. Ni kuvuga ngo ubuzima bwawe bwa buri munsi bukagaragaza ukubaho guhesha icubahiro Imana. Nizigire yuko bimeze neza muri no minsi. Reka tubanze dusenge, dusabe uhora haduhe gutahura ijambo ryiwe hama twumve icyo hora duteguriye kuri no munsi. Mana muremyi w'isi n'ijuru, ndagushimiye ubuntu bwawe, ndagushimiye n'imbabazi zawe, kukengurukiye kubwano mahigwe uduhaye kugira ngo twumve amajambo yawe. Turagusavye mpwemu yera adushoboze gutahura no kwakira icyo tugaburira kuri no munsi mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Uyu munsi rero turaraba ijambo ry'Imana rivuga ngo ni wihane wumvire ijwi ry'Imana. Ni wihane wumvire ijwi ry'Imana. Turaza kwisunga igitabo cy'abavugishwa n'Imana Yona. Muri kino gitabo turaza kubona inkuru zitandukanye. Ni inkuru imwe ariko turaza kubonamo ibice bibiri by'abantu babikuye kwihana. Reka dusome mpere muri kino gice cya mbere. Ndaza gusoma kuva ku murongo wa mbere gushika ku murongo wa gatatu. Haravuga ngo Yona atumwa Ininewe yanse kujayo amigwa n'urufi. Ijambo ry'Uhoraho ryaje kuri Yona mwene Amitayi riramubwira riti, va hasi uje Ininewe cya gisagara kinini ukiburire, kuko ibyaha by'abaho byarundanye bigashika imbere yanje. Ariko Yona ava hasi ngahungira i Tarushishi ave mu nyonga ziwe. Amanuka i Yopa abona ubwato buja i Tarushishi, atanga amahera y'urugendo atambukira muri bwo ngajane n'abagiye i Tarushishi ave mu nyonga z'Uhoraho. Bene data, wowe uri kurankurikirana, sinzi ubuzima uri kuracamo muri uno munsi, ariko reka mpere kuri uno mugwi. Bibiliya ivuze ngo Imana yabonye ibyaha by'abantu b'Ininewe byarundanye bija imbere yayo, ariko ho gucibahana, ho gucirungika ikintu cyo kubacisha bugufi kibahane, Imana yaciye ituma intumwa yayo yitwa Yona ngo genda ubaburire bihane, kuko ibyaha byabo byaduze bija imbere yanje. Mwumve runo rukundo rw'Imana, mwumve ingene Imana iba yitwararitse umunyabyaha, mwumve ingene Imana ifise umunyabyaha ku mutima wayo. Hari igihe umuntu agendera mu byaha agasambana, akiba, agatukana canke akica, ukaba ufise ibyaha byinshi wumva kumengo jewe vraiment sinoje imbere y'Imana, n'Imana ntiyonyakira. Umva, Imana ivuga ngo uyu munsi ikuntumye ko nkubwire ngo ngwino ku Mana, iramvuye ibiganza byayo, ishaka kuguha agakiza, ishaka kugutunganya ubu wera, kuko muri wewe ihabonamwo ishusho yayo, kandi yifuza kugukiza gukure mu maboko ya Satani. Ntiyifuza kuja muri Gehinomu, ntabwo yifuza kuja mu muriro. Ushobora kuba warakijijwe witwa ko wakijijwe, avuga ngo je ndafise agakiza, je ndafise Yesu Kristo, ariko nubwo ufise agakiza ntavyo uri kuragenderamwe muri no minsi Imana ishaka ko wihanako. Begaho rimwe na rimwe abantu twakijijwe, abantu dufise Yesu Kristo, twitwa ko turi abakristo, turakunda gucira imanza rimwe na rimwe abandi bantu baba batarakizwa. Bagenzi, mumenye yuko umunyabyaha niwe mukandida w'agakiza akurikira, kubera ko nawe utararonka agakiza, Imana yaguma ibwira abandi bantu baje kuvuga ubutumwa bwiza kugira ngo bakubarire, muntu mbere kugira ngo nawe ushikigwe wizere Yesu Kristo.
bano bantu Yona yaratumwe ko bininewe bari abantu bava mu gisagara kiri hafi y'Abisirayeli, kandi bari abantu atari abakunzi b'Abisirayeli, bari abansi babo. Ariko Imana ibwira Nowa ngo genda ubaburire, mwiyumvire kino kintu. Ndabizi mu bariko murankurikirana, ariko bufise umuntu wanka, urasenga mugabo urafise umuntu wanka kubera ko mudahuje ivyiyumviro canke ko mudahuje amoko. Murabiza amoko mu gihugu cacu, hari abantu bavuga ati jewe urya muntu ntiduhuje ubwoko, sishaka kabona ivyiza. Umva, Imana iriko irakubwira ngo yaba mudahuje ivyo ubwoko canke mudahuje ivyiyumviro canke hari ibintu mudahurizako, nubwo bara munyavyaha ameze gute, Imana imufise ku mugambi wo kumukiza. Erega na wewe igihe utari bwakizwe hari abantu bavuga ati ntiyobona igihano c'Imana, ariko Imana yakubwiriye ubuntu budasanzwe, ubuntu bwinshi, iguha agakiza kubw'ubuntu bwayo, ataco wabanje kuyiha, ata amafaranga wayihaye, atabikorwa vyiza wabanje kuyigaragariza. Kubera ko agakiza turonka muri Yesu Kristo si kubw'ibikorwa, ariko ni kubw'ubuntu bwayo turonka mu kwizera Yesu Kristo. Imana iriko iravuga ngo nimwihane. Dusomye muri kino gice ca gatatu kuva ku murongo wa mbere turabona amajambo Imana abwiye Nowa ngaje kubwira abantu bininewe. Kuva ku murongo wa mbere aravuga ngo maze ijambo ry'Uhoraho rija kuri Yona ubugira kabiri, riramubarira riti va hasi uje Ninewe cya gisagara kinini ukiburire imburi nzokubwira. Nuko Yona ava hasi aje Ninewe nk'uko ijambo ry'Uhoraho rivuze, kandi Ninewe cari gisagara kinini cagahebuza kugikikuza, gwari urugendo rw'iminsi 3. Yona atangura kuja mu gisagara, agenda urugendo rw'umunsi umwe, arasemerera ati hasigaye iminsi 40 Ninewe hagasenyugwa. Mumva no majambo ni Uhoraho yamutumye agenda abwira abanyeninewe hasigaye iminsi 40 Ninewe hagasenyugwa. Wewe uri kurankurikirana ufise ibintu Imana iriko irakubwira uvemo ukanka. Imana yakubwiye heba ico ca, heba iyo ngeso mbi, heba iyo nzira mbi, nitabi rihebe, n'urumogi rihebe, reka gucinya uwo mubakanye, reka kwiba, reka kunyuruza ibintu vy'abandi ukoresha uruyeri nta n'ugutora. Umviriza, Imana ivuga ngo hasigaye iminsi 40. Kuri wewe si iminsi 40 kuko aba barabanye Ninewe, ariko kuri wewe si ijambo ry'Imana rivuga. Ijambo ry'Imana rivuga ngo Yesu azoza nk'igisuma. Uzi ko no munsi Yesu yoshobora kuza utarihana guhindukire, kandi aje ndaza ko kwereka ahantu uzocuja. Ataraza Yesu Kristo urupfu ntawe ruteguza mwene data rushobora kuza uyu munsi. Bega ruje vyosha bigenda gute? Wocuteru jaheyi. Reka ndakubwire ingene Yesu Kristo yabwiye Yohana mu gitabo cy'ivyahishuriwe Yohana igice ca 21 ku murongo w'8 havuga uko: ariko ibijora abatizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo, abatihana ngo bakurikira inzira y'umusaraba, barabe uwo ubambwe kwa mwigorogota ni Yesu Kristo, bemere kwezwa n'amaraso yiwe, bizere ko yapfuye kubw'ivyaha vyabo kandi yazutse agiye mu ijuru, azogaruka aje gutora abamwizeye. Abatizera ivyo, abatizera ko Imana izocira urubanza abantu bose, ngo abakora ibizira, abicanyi, abantu mukoroza inda, kubera ko wasambanye, none utwaye inda y'abandi ukacuja kubwira umukobwa wayiteye canke umugore w'abandi, canke nta n'ubikubwiyeho ukavyibwira. Abicanyi, abantu mutanga misho zo kwica abandi, abantu mudendereza abandi, abicanyi, abashurashuzi. Ni Bibiliya murabye Yeshureye Yohana 21:8. Abashurashuzi, abarozi, abantu muroga
muri no misi amasumu ho yagwiriye baruza wumva ngo afise isumu afise ishano ndi kumiti y'ishano bigende gute hari abantu baroga abasenga ibigigwa mana n'abanyabinyoma bose umugabane wabo uzoba muvega umugabane wabo ahuri umugabane wabo uzoba mu kiyaga caka umuriro n'ibizuku n'ico rupfu rwa kabiri. Umugabane wabo uzoba mu kiyaga caka umuriro n'amazuku n'ico rupfu rwa kabiri. We uri kuranyumviriza wihane, kandi kwihana sejo n'uyu munsi uve mu nzira y'ivyaha urekane niyo nzira mbi uhindukire. Imana ishaka kuguha agakiza, Imana ishaka kugororoka, Imana ishaka kutungana, niyo izobikora. Nturabe ngo je wahongeze ni habi ngo vyogenda gute ngo vyoshoboka ko mpindukira. Oya, si wewe wihindura, ni Imana yakuremye. Yavuze ngo uri bumba mu ntoke z'umubumvyi, niyo yaguhaye umutima, niyo izi ingene yo guhindura ukaba umuntu avuga neza, amajambo atunganye, atarimwe ibitutsi, atarimwo zandahirura hirambi zigutesha agateka. Usanga hari umuntu ariko ararahira ibirahiro n'abana bumva. Imana ishaka kuguhindura, Imana ishaka kuguhindura. Wihane, wizere Yesu Kristo, uhindure ivyiyumviro vyawe. Araguhindura, arakugira icaremwe gishasha. Higeze gusezeranira Abisirayeli arababwira ngo nzobakuramo umutima ukomanta nkibuye, ndabaho umutima woroshe nk'inyama. Wumve ni Imana ibivuga, ishobora guhindura ivyiyumviro vyawe. Ndakunda abantu b'Ininewe. Mugenzi, umva abantu b'Ininewe ingingo baciye bafata. Ngaho muri kino gice ca 3 Bibiliya ivuga ngo maze abantu b'Ininewe bizera Imana, bashinga ngo habeho kwisonzesha, baca bambara amagunira, uhereye ku uhambaye ugashika kuwo hasi hanyuma y'abandi. Inkuru zishika ku mwami w'Ininewe, ahaguruka ku ntebe yiwe, yiyambura imyambaro yiwe, yambara igunira, yicara mu munyota, ategeka ko bamamaza Ininewe icagezwe ciwe n'icabaganwa biwe ngo ntihagire umuntu agira ico atamira, n'ibitungwa vy'amasho n'imikuku, nuko ntihagire ico birya canke ngo binywa amazi. Ariko abantu nibambara amagunira n'ibitungwa babiyapfuke, baheze bambaza Imana bakomeje, kandi bahindukire umuntu wese areke inzira yiwe mbi, bareke n'umuryano uri muri bo. Ngo ntawubizi kumbura Imana yohindukira ikigarura ikareka ishavu ryayo ry'inkazi ntiduhone. Ku murongo wa 10 maze Imana ibona ibikorwa vyabo ingene bahindukiye, bakareka inzira yabo mbi, nuko Imana irigarura ngo ntibateze ivyago yari yabagereye ntiyabibateza. Bene data, abantu b'Ininewe bumvise ijambo ry'Imana, barumva yuko nibatihana hari ikintu gishobora kuba, maze baca barahindukira, barihana, bizigira amajambo y'Imana. Baravuga ngo umuntu wese ahindukire. Umwami arababwira ati ahindukire. Kwihana nuguhindukira ukava mu vyaha wagenderamwo, ukavuga ngo jewe nari naraboshwe n'amashusho y'urukozasoni, none ndahindukiye, mpindukiriye inzira y'agakiza, ndaba Imana, ndabe ku musaraba, nizere Yesu Kristo. Uwo Kristo acaguha inkomezi zituma utasubira muri vya bindi. Kwihana nuguhindukira ukavuga ngo nagenda ntarongowe n'ijambo ry'Imana, nagenda ntarongowe na mpwemu yera, ariko ubu ndahindukiye, nizeye ijambo ry'Imana ryanditswe muri Bibiliya, nizwe ko amajambo yayo ari ukuri, hama nkurika inzira y'umusaraba. Yesu Kristo naba ari wewe unyobora, aho ushaka ko nja bari honja, ivyo ushaka ko nkora bari vyo nkora, ivyo ushaka ko mvuga bari vyo mvuga, uko ushaka ko nifata bari ko nifata. Kanye n'ivyaha vyanje vyose, uvuge ngo ndateye umugere Satani, ndateye umugere ivyaha vyanje vyose, nizeye umusaraba. Ku musaraba
ku musaraba niho nanje nakirijwe bene data. Nanje ndababwirira, hari umunsi nafashe ino ngingo ndavuga ngo Yesu Kristo ndakwakiriye umbere umwami n'umukiza w'ubugingo bwanje. Urahindukira bagenzi. Hari igihe umuntu avuga ngo je nakuriye mu ishengero basenga, nakuriye mu muryango basenga, nakuze numva amajambo y'Imana. Yego nivyo, ariko se agakiza ko batagatorana, agakiza katari intorano umuvyeyi aguha, agakiza kugahabwa n'Imana, hari umunsi wibuka wahindukiye ukavuga ngo ndemeye Yesu Kristo mwami n'umukiza w'ubugingo bwanje. Kubera Bibiliya ivuga ngo bose bakoze ibyaha ntibashikira kugororoka. Ntibihagaze ku kubavukiye mu muryango w'abantu bakijijwe, oya, bihagaze ku kuvuga ngo hari umunsi nakiriye Yesu Kristo, hari umunsi nahindukiye inzira, nahinduye inzira, ndahindukira nkurikira Kristo, ubu ndi mu nzira ija mu ijuru. Yesu Kristo avuga ngo ni jewe nzira, ukuri n'ubugingo, ntawe ushika kwa data ntamujanye. Nutaba ushaka kuja kwa data, twabyumvise biratomoye, aho uzoja ni mu muriro, ni mu kiyaga caka umuriro n'amazuku, niyo gehinomu. Sikugutera ubwoba, nukukubwiza ukuri. Nutihana, nutahindukira ngo uve mu byaha byawe, amaherezo ni mu muriro. Ariko kandi wumva urukundo rw'Imana rutumye wumva no majambo. Imana iravuga ngo niwihana nawe uraronka agakiza, kandi agakiza kaguha ubugingo budashira, kandi ako agakiza kazotuma ubana na Yesu Kristo ibihe byose, kazotuma uja muri paradizo y'Imana. Ako niko gakiza kabonerwa muri Yesu Kristo wenyine. Wihane bicitwa uyu munsi. Pawulo aratanga umuco iyo dusomye mu gitabo c'Abaroma igice c'10 kuva ku murongo w'9 gushika ku wa 10. Pawulo hari amajambo avuga kushaka kwihana. Aravuga uko, aravuga ngo kuko ni waturishakanwa yuko Yesu ari umwami, ukizera mu mutima yuko Imana yamuzuye imukuye mu bapfuye, uzokizwa. Kuko umutima ari wo umuntu yizeresha akaronka kugororoka, kandi akanwa akaba ariko yaturisha akaronka gakiza. Pawulo atanga umuco. Mugenzi, nimba wumva ushaka guhindukira, nimba wumva ushaka kwakira Yesu Kristo, ndashaka utera intambwe, ndashaka utera intambwe uyu mwanya. Pawulo avuga ngo ni waturisha akanwa n'amajambo yawe yuko Yesu ari umwami, ukizera mu mutima yuko Imana yamuzuye imukuye mu bapfuye, uzokizwa. Beka wumva ushaka guhindukira, wumva wohindukira ukava mu byaha byawe, ndashaka utera ino ntambwe muri uno mwanya. Wizere Yesu Kristo, waturana ano majambo nanje. Ushobora gupfukama uherereye, nimba uri muri saro, ariko kandi nimba bidakunda, nimba uri kurikurikirana kuri telefone canke uri mu nzu wica ari kumwe n'abandi, fata ingingo mu mutima wawe, waturana majambo uvuge ngo mwami Yesu Kristo, ndemeye ko ndi umunyabyaha, ndemeye ko nari uwo gupfa rubi, ariko kandi ndizeye ko wavuye mwijuru ukaza mwisi, uje kuncungura, uje kunkiza. Ndizeye ko wabambwe ku musaraba igorogota kubw'ibyaha byanje kugira ngo ndonke agakiza. Ndizeye ko wapfuye ku bwanje kandi ko wazutse ubu vyagiye mwijuru kwa data. Ndakwakiriye umbere umukiza n'umwami, ufite izina ryanje mu gitabo c'irimbukiro, unyandike mu gitabo c'ubugingo. Ndagusenza nkusaba umpe mpwemu yera yama ndongora, umpe inyota n'inzara vyo gukunda ijambo ryawe, umpe kuribamo aba ariryo ryama rinyobora. Nkurikire wewe mu vyo mvuga no mu vyo nkora, nikorera uwanje musaraba. Amen.
amen. Imana ihezagira umuntu wese ateye iyo ntambwe akemera kwizera Yesu Kristo. Ndasaba Imana ngo igushoboze, ariko kandi ndagusaba ngo nimba ufise aho usengera ugende ukomeze gusenga utarabatizwa. Intambwe yo gukizwa ikurikirwa no kubatizwa mu mazi menshi. Nimba udafise aho usengera urabishengero riri hafi yawe, ugenda ubabwire ko wizeye umwami Yesu Kristo nk'umucunguzi wawe, nk'umukiza wawe, maze bakwakire. Hama babwire ko ushaka gutera intambwe yo kubatizwa. Yesu Kristo arakugirira neza. Muri kuno kwihana nyene ndashaka mbwire uwundi mugwi w'abantu novuga ngo ni ba Yona, nabo bihane. Yona yari umukozi w'Imana, Imana iganiriza, Imana ibwira, Imana yizeye. Mwumve Yona bene data, umukozi w'Imana, umuntu aganira nayo. Imana iramutumye imubwira ngo genda Ninewe uburire kirya gisagara. Ariko Yona umukozi w'Imana afise ingeso benshi mu bakristo bakino gihe bafise, haba bavuga butumwa, haba baririmba, haba abapastori, haba bande. Ndavuga umuntu wese yitwa umukristo kuri uno munsi wiyumve. Imana ibwiye Yona ngo genda uburire kiriya gisagara bihane. Ariko Yona avuze ngo nigiriye itarushisha imve mu nyonga zawe. Kubera iki Yona ariko aravuga uko? Kubera yuko Yona burya yarafise imwe mu mpamvu zituma atagenda, ariko atariyo. Kubera ko amatiku y'abantu Imana ntiyakorerako. Ninewe ko ari nk'uko twakwagereranya Israel na Palestine. Ku bantu basanzwe bakurikirana amakuru no munsi barazi ibintu byari bimaze iminsi bibera muri Israel, byari bimaze iminsi ikorera abanye-Palestine. Ni nk'uko Imana icibwira umunya-Palestina ari Gaza ngo genda uburire Israel yuko bo kwihana kuko ari ibyago bibajeko, nibatihana haraba ikibazo. Muri uwo mwanya mva byakira gute? Murabona burya buremere bwa bijya bibazo bihari. Murabe abarusiya n'abanya-Ukraine. Ucufata umuntu ari muri Ukraine muri ijya ntambara, Imana ikacamubwira ngo genda uburire abarusiya bihane kuko nibatihana hari ibyago bibajeko. Yo vyakira gute? Yarafise impamvu yo kuvuga ati bajya abantu n'abansi bacu, bajya abantu ahubwo bateza ibyago nabo barubone. Ari kumviriza urya muntu Imana ikubwira ashobora kuba ari umugabo wawe, ukavuga umugabo wanje ntiyitwara uku, ntankorera ibi, amvuga nabi, n'amagaciro. Mugabo Imana irikira kubwira musengere kandi umwubahe. Ashobora kuba n'umugore wawe, uvuga ndamubona ko ingesi nizi. Imana ikubwira ngo mukunde kandi umusengere. Wowe utamukunda cyangwa wowe umukunda cyangwa wowe wumva hari cyuma ngo muri ko murapfa muri no misi, bajya abantu Imana ikubwira ngo basengere. Hari abantu muzi neza yuko ari abantu mwashizwe imbere ngo murongore, hari abantu babitura ukanka kubatunganiriza kubera gusa ngo nimuhuje ubwoko, kubera gusa ngo nimuhuje ivyiyumviro, ndavuga imigambwe, kubera gusa ngo hari ibintu mutabona kumwe. Umva, nimbuzi yuko ufise isezerano n'Imana mwagiranye mukarigirana kubw'amaraso ya Kristo, ukavuga ngo ndi mu nzira ija mu ijuru, none Imana ikabikubwira ngo kora iki, wewe ukacanga ukarenga ku nshingano zawe kubera kuko ufise amatiku n'inzigo n'ipfuhe ridafise ico bishingiyeko Bibiliya yanka, ukanka gukora ico Imana ikubwira. Umviriza, igihano kiri kuri wewe. Yona amaze kwanka gukora ico Imana imubarira yafashe urugendo arahunga. Muga iyo yahungiye ibyago byamusanze mu nzira. Ku murongo wa 4 muri kino gice cyambere avuga ngo maze Uhoraho asuka umuyaga ukomeye mu kiyaga, haba igihuhusi c'inkomezi mu kiyaga, ubwato bushaka kumeneka. Kubera iki? Kubera gusa Yona ariko ahunga gukora ico Imana imubwira. Wewe uhunga ico Imana ikubarira, reka kwiteza ibyago. Kubera ko nabo muri ko muragendana bagira ingorane zo kubura ikigaba. Bantu muja mwishengero,
ho kuvuga icyo Imana ishaka ko muvuga mukanka kubera ko gusa hari ibintu utinya cyangwa hari ikintu uvuga ngo ninabivuga ndaza guhomba iki. Reka kugambararira Imana, uriko wikwegera ibyago, uriko wikwegera igihano. Wihane. Dufise amahirwe yuko dusenga Imana itanga amahirwe agira kabiri. Yona yagize ibyago abiteza n'abantu bari kumwe nawe mu bwato barahomba. Nisabira umuntu ari karankurikirana mu muryango wawe, wamusengera abo muri kumwe, ushobora kuba ari abana bawe canke abavyeyi bawe, kubera yuko bashobora kuba bafise ivy'Imana iriko irababwira bariko baranka, ushobora kuba hari ivy'Imana iriko irabatuma batariko barumvira. Ivyo bizotuma hari ibyago bibazako, kandi n'ivyabazako nawe bizogushikira. Ukwiye rero kubasengera. Kubasengera kwawe ntukwiye kumva ko umengo ni wabasengera uwambere abiprofitiramwe abigiramwo inyungu nibo, ni wewe. Kuko nibumvira Imana n'umugisha, kandi uwo mugisha nawe uronkako. Gusengera indongozi zacu n'umugisha kuri twebwe, kubera ko Imana ifise ivyo ishaka kubakoresha. Niba baba ariko baravyanka hari ibihano bizobazako, n'ivyabazako biradushikira natwe. Ariko ni wabasengera bakaba abantu bumvira Imana, kari naco hamagarirwa, bazogira umugisha. Ivyo bazokora bizogena neza nawe ubironkeko. Mwihane bagenzi. Niba Imana iriko irakubwira ngo genda ubwire bajya abantu kanka, niba Imana iriko irakubwira ngo tunganiriza abo bantu kanka, niba Imana iriko irakubwira ngo fata neza baryo bantu ukanka, umviriza. Imana iratanga andi mahirwe. Yona nyuma yo gukora ayo manyanga yose akagarariza Imana, Imana ategetse urufi ngo ruramumira bamaze kumushira mu mazi. Ariko igice ca kabiri cayo ni igice ku murongo wa 10 havuga ngo maze uhora abarira urwo rufi rudahwa Yona imusozi. Imana yongera kumuha amahirwe ya kabiri yo kuja kubwira ico, kuvuga ico yamutumye. Nawe ndagusabe, nimba hari ico Imana yagutumye, nimba hari ico Imana iriko irakubwira genda ubarire bajya abantu, nimba hari ico Imana irakubwira ati sengera bajya abantu, ukaca uvuga ngo oyaye urabona hari ivyo dupfa, hari ivyo tudahurijeko, canke ntunabivuga muga mu mutima wawe ukaba ufise inzigo yakubunze, yakuriye umutima wawe, ukaba warabunzwe mu mutima wawe wuzuye inzigo n'ugwanko n'ipfuye riboze ryavuye kwa Satani, ukaca wanka kubikora kandi witirirwa izina rya Kristo. Ni wihane. Imana iratanga kandi karyo. Ndashaka dusengane n'uwo muntu afashe iyo ngingo kugira ngo uyu munsi bicitwe uyu munsi Imana ihagarika ibyago biriko biraza ku muryango wawe, Imana ihagarika ibyago biriko biraza muri societe urimo, Imana ihagarika ibyago biriko biraza muri organisation urimo, Imana ihagarika ibyago biriko biraza mu bawe kubera kutumvira kwawe. Dusenge. Mana ndagushimiye kubw'ijambo ryawe, ndagukenguruke kubw'umuntu yihanuye akavuga ngo Mana kuva uyu munsi ndemeye kuja gukora ico wantumye. Mwami Yesu muhano mahigwe kandi ya kabiri, umugirire imbabazi, umuinkomeze n'urukundo rwo gukora ico muhamagarira abikunze kandi abinezererewe, abaja kubwira nubwo yoba afise ivyo badahurizako, ababwire abakunze kandi abanezererewe. Urakoze Yesu kubikoze kubw'icubahiro c'ubwami bwawe, mu izina ryawe geranda. Amen. Imana ibahezagire kandi bahe kugira ibihe byiza. Amen.